nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Bamwe bavuga ko igisengero gisharijwe n'amabuye meza n'imperezwa z'indagano. Yezu ababwira ati, hazoza iminsi mu vyo mubona vyose hatazosigara ibuye na rimwe rigeretse ku rindi bidacurangutse. Baramubaza bati, muhanyi, ivyo bizoshika ryari, kandi ikimenyetso c'uko ivyo biri hafi yo gushika ni ikihe? Yezu avuga ati, murabe maso ntihagire uzobahuvya. Hazoza benshi biyitirira izina ryanje babagire ngo ni jewe, kandi ngo igihe cashitse ntimubaje mu nyuma. Nimwumva ngo indwano n'umudugararo birateye, ntimugire ubwoba. Ivyo ntivyobura kubanza gushika, ariko umuhero ntuzoburagera. Araheza ababwira ati, intara izohana n'iyindi, ubwami n'ubundi, ijya nino isi izonyiganyiga cane, akaranda n'amapfa bitere, hazoba ibintu biteye ubwoba n'ibimenyetso mw'ijuru. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Nkuko tubimenyereye mu mpera z'umwaka, twarabibonye ko turi muri izo mpera z'umwaka w'Ekleziya, umwaka wa liturujia. Ijambo ry'Imana rirazi iwacu ridufasha kuzirikana ku bijanye n'umuhero w'isi, umusozo w'ubuzima bwa hano ku isi, ihindukira ry'umukama wacu mu buninahazwa, be n'urubanza bijanye. Turumvise amajambo y'Imana uyu munsi abivuze nogira nti abifatiye ku ntambuko zibiri, kandi ni byiza yuko mu buzima bwacu tumenya kuzirikana ku muhero w'isi. Turawutinya kenshi, mbere murambona yuko n'abigisha bamwe b'ijambo ry'Imana usanga tutawugaruka ko kenshi. Iyo tumerewe nabi turashaka kunyaruka kugira ngo turuhuke, suko mukama jewe ruzoza ryari. Mugari yoramutse ruza ugasanga ni watanguranye kuruhunga. Iyo tumerewe neza tukifuza tuti umuhero n'uburateba tube turamererwa neza. Muri bukingene harabigeze gutwenga babaririmbyi b'abanyamurenge, igihe bari bamerewe nabi bakiraha muri Afrika, bagomba baririmba indirimbo zivuga ngo uzoza ryari ga mukama. Bamwe baragenda muri Amerika baramererwa neza, batangura kurya amadolari bamerewe neza, ivyumviro vyo mu ndirimbo bica birahinduka. Ntunyaruke kuza, urabura rindiriye twama ivyamwa. Bica bihinduka bivanye ninge n'umuntu yiyumva. Muga mu bisanzwe ni ikintu tuzi yuko kiri no mu kwemera kwacu, ni ikintu twategerezwa kwama tuzirikana, kuko icatanguye cyose kirafise iherezo. Umwe Musa atagira itanguriro, atagira iherezo, ni Imana mushobora byose. Icatanguye cyose kirafise iherezo. Ari ikintu gitangaje ciza, ari n'ikintu kigoye kiremereye, kirafise itanguriro nkuko gifise iherezo. Nukuri kubuzima nta kugutinya birenze urugero. Nivyo nk'umuntu hari gihe gaca nk'umuntu akagira koba kuko atabazi bimurindiriye neza, mugabe biturindiriye vyose biri mu mutima wacu, biri mu kungene turi kumwe canke tutari kumwe n'umukama mu mutima wacu, biri mu kungene canke ko turi mu buzima umenga buri mu kuyerera kure y'Imana, canke ko turi mu buzima muri iki kintu, muri imvugo tutagikoresha uyu munsi, n'imvugo yakoresha cyane abantu bakera, kandi n'imvugo nziza cyane hamwe twigaruka ko yo dufasha
rimwe rimwe gutahura igihagararo tegezo kama dufise ikintu bita abakuze bita kera ngo kuba mu nema yeza, inema yeza, kuba dans la grâce de Dieu, kuba mu buntu bw'Imana. Ni byiza ko tubizirikana ko ndabivuga yuko kuko uyo munsi uzoza. Uwo munsi turumvise ingene igisomwa cambere mu ivyahishuriwe Yohani ingene kibigaruka ko, eka mbere n'inkuru nziza bigarutse ko mu bundi buryo. Mu gisomwa cambere uwo munsi w'imperuka, uwo munsi w'urubanza, urubanza rwaseruwe n'ukugesa, ukugesa be no ku bayivuze mu mvugo zibiri, hariho n'imvugo y'ukwimbura. Kwimbura harimwo ukugesa n'ukugana, aho hose harimwo imvugo. Sinzi ko mwakurikiye neza igisomwa, ndazi ko ari amasaha agoye gusengamwo no gukurikira rwose. Amasaha yo ku masaha naragoye, canke amasaha y'agatiro ku munsi aho izuba ritanguye gusa n'iremera rwose, ubushe bukaremera. Mugabo tuko turasomerwa ijambo ry'Imana, gukabura umuzirikanyi wose ukawushira aha ukawugumiza ngaha, kuko umukama ari ngaho uyu mwanya. Ugiye kuyerera ahandi ugatwara ubwenge ahandi, si yari ari ngaho uyu mwanya kuri wewe cyane kuri wowe. Tuko turasangira ijambo ry'Imana, ubundi yabuza boza bakababwira bati ngo rigari hajya ku ikomine, ugaca wirukaye kandi umusize ngaha, kandi umusize ngaha. Abariko aratuyagira ushobora gukabura ubwenge bwose, ego ugategeka ubwenge n'umubiri wawe uti guma ngaha. Iyo mvugo yajemwo rero mu mico ibiri, ukugesa, ukwimbura, ariko kandi ukugesa nk'ukugana. Uwo munsi w'urubanza uri kubwirwa abantu bari mu ruhamo, abantu bababaye, abantu baremerewe, abantu batanguye kwihebura, abantu bumva umenga byatevye. Hari igihe uyaga n'abantu hanze hirya no hino ukumva ingene abantu twese turemerewe. Hariho atakibasha kwidoga bagira bati ubwanwa bwarafutse umunwa, twariyakiriye. Urazi ingene ubuzima buremereye, ingene buzimvye, uvyuka usanga ibiciro vyaduze. Ntihagare baza ngo turiko turahamana n'intwaro, oya, n'ubuzima bwacu. None ko ngenda gusuma, igapatira haraja gusuma, nta bantu duba dukumanira ngaha ahanyi kuri alimentation. Ukaraba abandi nabo imyidogo ni myinshi, baracafite utuguvu two kwidoga. Abandi nabo babona umenga nta bihari, nta kigoye kuko barafise. Hariho umuntu iyo yibagije yuko yaraye ariye amasahani nkangahe ku munsi, aca yibaza ko bose bameze gutyo. Agaca agira ati byose ni sawa, ahubwo tuninahaza Imana, nta bisabisho byo gusaba ikivuga iwanje, ni ruwanje gusa no kuninahaza. Mugabo mukama akagira ati ntubeho nk'uko umenga ntiwumviriza ubuzima hafi yawe ingene bubaye, ingene bumerewe. Abantu bari mu ngorane, abantu bamerewe nabi, ijambo ry'Imana rikabwira riti ntimubibemwo gusa nk'uko umenga bigarukira ngaho, vyaratanguye bizohera. Hahiriwe abamenya ko babihagazemwo nk'abana b'Imana. Ababihagazemwo nabi mbere ugasanga nibo batuma ibihe biba bibi, uwo munsi wobagwa kubasanga gutyo, si ukubatera ubwoba, niko biri. Nanje noba ndimwo nuko nyene bizonshikira. Uwo vyosanga bimeze gutyo azoherana navyo, ajane navyo. Nuyo rero ashigwa mu kugana. Ukugana mwumvise yuko ngo nukugana imvinyi ivuyemwo ngo ikaja mu gikombe c'ishavu ry'Imana, c'ishavu ry'Imana. Hari umunsi w'ishavu ry'Imana. Mugabo suvuga ngo ni Imana ishavuye, mugabo bagomba kutubwira
ingene abantu twese twoba twarapfishije ubusa ubuzima bwacu tukanka kwakira urukundo rw'Imana, gushika Imana yaraduhaye akaryo kose tukonona, tukagira iki, tukabona umenga nta Mana ibaho, nta Mana, canke tukagira tuturiho mugabo ivyiyumviro vyawe n'amabwirizwa, ibyifuzo n'amajambo yawe ntaco tuzovyumviriza, tuzobivuga mugabo turazi ibyo tugendera ko bindi. Uyo umunsi w'ihindukira ry'Umukama, umunsi w'urubanza, ni umunsi wo kuganwa, nuwo kubona ishavu ry'Imana. Uyu munsi uriho. Hari ahantu batinya kuwubwirwa, kucagira bati ca tugira ubwoba, mugabo uriho. Kuko uriho mu kwemera Yesu yarawuvuze, arawugaruka ko kenshi. Ntidufyinate ku buzima bwacu. Yaranse kuvuga umunsi uwo ariwo. Kandi Yesu mu kwanga kuvuga umunsi uwo ariwo, si ukwanga kuduhisha ibintu, oya. Ni ukwanga ubwa mbere kudushira mu ruhagarara, ariko kandi ni ukwanga yuko hari umunsi n'umwe w'ubuzima bwawe wopfa ubusa. Yesu mu kwanga kutubwira umunsi aho ubwo rubanza ruzobera, ashaka kubwira ati umunsi wose ubamwo ni umunsi w'urubanza. Ko mu bisanzwe uko ugerageza kubaho muri iyo ntumbero y'urwo rubanza, ukarondera kubaho kugira ngo nawe uzugeswe muri iyi ntumbero ya mbere nk'izi ngano twumvise. Kuko muri uko kugesa harimwo ukwimbura ingano zishigwa ahantu heza. Ni ba bantu beza babaho nk'abantu bari kumwe n'Imana, barindiriye ihindukira ry'Umukama, banka kubaho mu bintu nk'uko umenga Imana ntayiriho, bakayibanamwo n'Imana. Abo umunsi w'urubanza ni umunsi wo kugeswa nk'ingano nziza zishigwa ahantu, kandi n'umunsi w'akanyamuneza. Bamaze kubona abantu bariko baragesa bimbura ingene arakanyamuneza. Ni umunsi wo guhimbagwa, ni umunsi wo kubona ingene imbere koko ari heza, kuko ari umunsi utwere kuti murafise ivyimburwa, murafise ubuzima imbere yanyu. Ariko ku munsi nk'uyo, ku muntu yateye akagera Imana, agatera akagera ingingo yayo, agatera akagera abandi, agatera akagera ineza, agatera akagera ikintu gitunganye, ni umunsi wo kuganwa, ni umunsi wo kubona ishavu ry'Imana. Haro tubivuze gutya, umwe wese acitangura kuraba ati ubwo sinakagabasha azogwa ko n'ishavu ry'Imana, jewe nzoja mu ngano kameme. Namamvugiro zarika tumwibutsa Mana w'iradiyo, jewe kandi maze y'imyaka myinshi, uraza amajambo y'Imana nama ndiko ndavuga. Erega jewe ndi ingano nziza, nta numwe yigera yishira habe. Ugatangura kubona abantu bose wanka, abantu bose baguteye ingorane, ishavu ry'Imana riba ariko mbere ugasanga n'ibisabishuje imbere y'Imana, uti bereke ikiganza cawe, ryashavu ry'abantu bacisha ko abana binoke. Oya, si ivyo. Urubanza rwa mbere ruri muri twebwe. Mu bisanzwe ya majambo y'Imana, Imana yaduha kugira ngo ugo rubanza ngo kuri uwo munsi aho Imana izosobanura ababi n'abeza, abeza ikabashira ku ruhande, ababi nabigashira ku ruhande, nutangure kuraba nakananaka, ahubwo raba muri wewe. Kuko mu muntu wese ivyo bintu vyama bicangatiranye, harimwe ikibi n'iciza. Muramaze kubibona, mugarabona ko ari beza, nzogira ubona bagenda mu cemerezo ati jewe siniba, jewe sisambana, jewe singiriki, jewe ndi sawa pati, abana banje nibo bangora, abana nibo bantirimutsa, abapati nibo bantirimutsa, ababikya, jewe ivyanje ni sawa. Dushimira Imana, uzogenda mu ngano. Ariko yeba ruko nundi amenya rero ugo rubanza kubara rubamwo hakiri kare. Uko Umukama azosobanura ku munsi w'imperuka, agacareka wenyene umunsi ntiwipfundikirire ku bintu yabaye mwuko, akajyama nk'impene agaturuka nk'impene, atazi yava, atazi kimugenza, atabona yari kwaraja.
urwo rubanza akagwikorako. Ku mugoroba umuntu akicara akarimbura ubuzima bwiwe imbere y'Imana, akarimbura ibikorwa vyiwe imbere y'Imana, akarimbura amajambo yiwe imbere y'Imana, akarimbura inyifato ziwe mu migenderanire imbere y'Imana n'imbere y'ubu buzima. Uyo rero ariko arimenyereza kuba muri urwo rubanza. Uyo vy'ukuri atonda mu cemereza akaza kwigaya kuko ashaka kutabika ivy'ishavu ry'Imana muri we, akarondera kuba nk'ingano zisobanuye neza. Uyo ariko aritegurira uyo munsi. Ku munsi ukimenyereza kuba muri urwo rubanza, kugira ngo aho ruzobera rero ku munsi w'imperuka ntuzutangare, ntuzunyuzugwe, ntuzubone uti harangereyeko. Dusaba umukama iyo nema. Ntituvuge igisabisho c'ukwemera ngo hagera muri zirya ngingo z'inyuma zibivuga ukamenga uciye utwara ubwenge ahandi, kuko uwo munsi uriho. Kandi uwo munsi si n'umunsi gusa ijambo ry'Imana ko riwutwigisha, ari uriya munsi Yesu azohindukira mu buninahazo, kuko umuntu wese asozereye ubuzima bwa hano ku isi aba yinjiye muri uyo munsi, mu kurindira ko umunsi wa bose, ngo aho ngo n'abapfuye bazozuka, ngo bamwe bakazukira kumaramara, abandi bakazukira kuninahazwa, guhimbagwa, kuko hariho umunsi w'urubanza rwa bose twese hamwe, n'umunsi w'urubanza rw'umwe ukwiwe igihe asozereye. Kandi burya utuvuyemwo abakiri bato mu gifise amaraso ashushe ntimave nkibaza ko uwo munsi atawuriho, kuko umenga uzirikanwa n'abantu bahaye bumva intege zigenda, batama n'abatamakazi. Mwaba jeune uwo munsi uriho. Ijambo ry'Imana rikagira ati koresha ubuzima bwawe icyo ushaka cyose, mugabo wibuke ko Imana izokubaza icyo wabukoresheje. Umuntu akiyumva mu biguvu, umenga aratera akarisama, uyo munsi uriho, ntuhava usamara ngo wonone ubuzima bwawe. Ngo wonone ubuzima bwawe. Najewe nk'ubu hari abantu nohabwa nkicarika nkabwira ngo basha ndababwira, hariho ibintu mukama hamwe yonsubiza hariya ntusubira kugira uko nabigize iriya myaka, ntusubira kubigira uko nabigize iriya myaka. None rero dusaba mukama kugira ngo uwo munsi utubemo igihe tumerewe nabi. Ariko kandi mu nkuru nziza Yesu yawuvuze ku bantu menga baratangaye, baranezerewe, bariko barashagwa, baratangarira ivyiza, bari mu vyiza, bari mu kirori, bari mwiraha. Abatumwa bagatangarira igisengero cy'i Yerusalemu. Cyari igisengero cyo gihe cyari mu bintu nogira nti bidasanzwe, les merveilles z'ico gihe. Ku muntu ngo atabonye ico gisengero muri ico gihe ngo ntiyabonye icari c'akanyamuneza. Nibiki dutangarira, nibiki turyoherwamwo, nibiki bimera nk'ibidutwaye mu gutangara tukaryoherwa. Kumbura ugahakwa gusanga uherayo. Yezu mu guca abwira abigishwa be bati attention, ntimutangare ngo muhereyo, ivyo bizosenyuka, bizohera. Yezu muravye ngahe nge navuze, abantu bose banezewe menga n'umuntu yashishwe, n'umuntu yarunguriwe. Suko Yezu adahimbagwa n'ivyiza vyakozwe n'amaboko y'abantu, ariko akagomba guma tubwiye ati n'igihe unezerewe, n'igihe uryohewe, n'igihe uri kuratangarira ubwiza, ivyiza vy'umuntu, birabe mu kuri kwavyo kose, birabe nk'Imana, n'ibintu bihera. N'ibintu bihera. Hari umusore aja ngaha agatangarira umwigeme gushika akira inkonda, agatangarira ibisusu vyiwe gasakira inkonda. Ivyo birahera, muha umwanya gato, ntuzumenye iyo biciye, uzomenga yaciye muri atelier handi naho cagiye cose. Bahasenye, birahera. Abigeme yabona urusore rw'igikota rurerure ruterura ivyuma, agira ati rujya runtu ngo ryoshe ubuzima. Rindira gatonya, hafise akantu gatonya kaza kakamurya, akamungwa kanya gatonya gahera, agacika ubunywenywe. Guma na lucidite, guma ubitangarira mu mukama,
uvyita ico biri, ubiha ikibanza cavyo, si ibintu absolu, ni ibintu relative. Haraza igihe bigahera, himbagwa navyo, ariko umenya aho ugarukiriza, ntuhereyo. n'igihe ubabaye, babara kumbura unakoma induru, ariko ugaruke, kuko naho nyene bizohera. Dusaba Mukama kugira ngo igihe cyose tubabaye canke igihe cyose twanezerewe turyohewe cyane, twame twibuka yuko uwamaho gusa Musa ni Imana. Igihe tubabaye tubabarane kumwe nawe, igihe turyoherwe kumwe nawe, kugira ngo Musa azohindukirira, nimba tubabaye asange turi kumwe, nimba turyohewe naho nyene asange turi kumwe. Tuze duhigira amahirwe yo kugeswa ngo dushigwe mu ngano, hakugeswa dushigwa mu ishavu ry'Imana. Amen.